Yes bakunze bandaha TV ubu we Sadbi tutari tumenyereye ni Sadbi tutari tuzi igihe kirekire akora beef ariko no musi yagaruse muri beef mbona yuko izokomera cyane kandi tutazi aho izoherera tutazi ninde azoyizimya so Sadbi yatukanye kabisa Sadbi yavuze neza ku bantu benshi bari bamaze iminsi bavuga ati Sadbi ntaboneka muri beef Sadbi ntagira iki no musi rero yavuye mu gashirere ntangere aho yavuze benshi abaririmbye yavuze benshi ku bafan rero ndashaka mumenye neza ibintu yavuze ngaha anya vyerekeye nde bifatande nande so kurikirana ikiganiro cyacu kugira ngo mwese mumenge vyishi mutari muzi guys please don't make me down. Ndabaramukije cyane bakunze bandaha TV nkuko bisanzwe kuri micro ni Elma Love mwarimu kuri update z'ubusazi so guys uno munsi ndabafitiye inkuru ishushe cyane inkuru irenze kuri Sadbi ariko imbere yuko ndabikora banze mukore subscribe like hama tubandanye kwakoze subscribe na like murakoze cyane rero inkuru ya mbere mfise ni inya kuri Sadbi ni Sadbi byabonetse yuko igihe kirekire ataboneka igihe kirekire atavuga yagarutse neza muri ndi shusho ritandukanye n'ibyo yarahozemo inkuru ti imeze gute inyuma y'igihe kitari gito tutamwumva Sadbi tutamubona hirya no hino Sadbi yagarutse ari avuye mu gacerere kadasanzwe aho yaje n'amajambo akomeye cyane akubita ku bandi baririmbyi bagenzi babo akubita ku bafanzi b'umuziki ndundi ndetse n'abafanzi ba deuxième côté ariyo côté tuvuga yuko ari côté abantu bapinzana ni Sadbi yabonetse ku rubuga rwa Facebook aho yari karagananga n'abafanzi be nko bisanzwe ariko akaba yahavugiye amajambo menshi kandi akomeye cyane atandukanye uti vyagenze gute ni Sadbi yatanguye yandika ati kurikirana live yanje uko nza gutukana nanje kuri YouTube yanje mu kanya vendeze niwe emoji yashizeko haheze umwanya Sadbi yaciye agaragara neza kuri live ya Facebook aho yatanguye yerekana ibikorwa by'abaririmbyi biwe bari muri label yiwe ya Empire Avenue aho twavuga Bernice tukavuga na Benturo arumvisha neza abakunzi be umuziki wabo uri mu gusohoka ndetse si umwe ni muziki myinshi ariko yashimye kuyitwumvisha twese biradutangaza twavuga pourquoi Sadbi yereka yumvishije indirimbo zitarasohoka abakunzi biwe eske ntabwo yoba bifitse ko kuri ico nanje iyi nkuru sino yigumiza ko jenye ntayishikirije abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi bandaha TV ndetse n'abakunzi ba Elma Love mwarimu nkuko musanzwe mumenyereye kandi mwana nyizeye reka ndabakanya mwumvirize izi ndirimbo mwumvirize nico yazivuze ko hama ngaruke tubandanye n'ibindi bintu kuko hari byinshi yahavugiye mukeneye kumviriza. Okay, welcome guys. Mwakoze kuza kuri live. Thank you for coming. Mukanya ngomba ndabumvisha Benturo project ziba ziriho project ziza sobanuye yaga Benturo Pondis Benturo vubagiye kuza kandi ugaruka mu gakino get ready guys it's gonna be fire ati fata mayeri this guy is so deep too much guys Benturo ni too much kabisa Benturo Pondis tugende kuri ndabumvisha beat gusa beats za Benturo beats zigenda ziri update beats ziza ziryoshe n'abamagaye ngaha kugira ngo tuvugane about project za Empire Avenue Benturo agomba garuke Bernice nawe agomba garuke bose bakaba bafise ibikorwa vuba bigiye kuza ahabona ni igikorwa kimwe cha Benturo yaga this is Turo Pondis gira share everywhere gira share hose na hose twumvirize ibikorwa bya Benturo
Ventura upon these projects. Let's go now, let's go now. This is Ventura project. Follow, gira follow. Kurikirana gira sabone ngaho maze ndakumvisha ibikorwa by'abana ba Empire, ibikorwa bidasanzwe biriho kandi bimeze neza. Aha, bo basaba naje nkabaha amavesi bo bibaza ngo ni besi narabatwaye umutima. Hello baby, what's popular Ventura upon this. Welcome kandi nabamagaye muri live kugira ngo tukurikirane ibikorwa by'abana bo muri Empire bigiye gusohoka. What am I know? You took the day. Number code. Hello, puerque. Beto me vas a dirigir. Si me salida cubierta tu cola, Harry que se manda tele. I don't fuck down, I don't boom, I don't shake down, I don't boom, yeah, money, yeah. Produce to your pudiga, put the space in your pudiga. Kibo, genda ubabwire ibyo wabonye n'ibyo wumvise. Haraguha uwo flow zanjye zizotsitaza. Ventura upon this. Vuba, get ready, gikorwa kiraje soon. Hama tugende kuri Ben Nice. Ben Nice nawe bisa kazi gashasha keza kameze fresh, kari cool, very cool. You guys abarundi mugomba kumenya something. Sishobora kuba nkuko mubyifuza. Oya, nuko muzobire kuvyumvira, nuko bikunyuma muzobire reka tuje nako umwana mwiza, ariko rimwe na rimwe ndacika babo reka mu babo.
yaga mwakoze cyane kubana nanje, mwakoze kurikirana iyi live. Zari karakazi ka Benturo na Ben Nice nariko ndabashikiriza mu minsi iza bazoshira hagaragara. The fresher nyinshi, yes, but barabimpora, don't worry. Yaga Benturo na Ben Nice bo bagiye guturira kwa Sumuriro, bizoba biri fire. Yes, ntivyahereye ngaha. Ahejeje kumvisha indirimbo abakunzi biwe, yaciye afata live ya kabiri, uko iya mbere yaciye abanza arayihagarika, afata live ya kabiri aho yari yemereye abantu yuko aza kutukana neza kabisa, aragishikira ati nza gutukana ku ituru yanje. Yarabikoze kabisa nkuko yari yavyanditse. Yafashe umwanya araganira n'abakunzi biwe ndetse n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange. Yishyuye amakomantere menshi, yishura ibintu byinshi baza bamubwira, aho atashimye kunuma kuba muvuga nabi. Yarabatutse kabisa, arababwira ko atandero bafise. Aravuga ati abafanzi b'umuntu runaka ntandero mufise nkuko boss wanyu nawe atandero afise. Ndabasavye jewe nta muntu numwe ntinya, ndi king muri Buja Flavor, nta muntu numwe ansumba, nta muntu numwe akora ivyo maze gukora. Nimba wumva yuko wopinzana jewe, zana views zawe nanye nzane views wanje, turabe ubusumba wundi. Tundi mu ba mid gang, ndi mu ba mid gang nyene. Nisadu byaboneka ko afise self confidence muri we, yicaye karavuga kandi acishimiye, afise nishimikiro ryacu. Ariko wishaka komeza kwimvira ati mbega Sadbi icyatumye avuga ibi bintu ni giki, icyatumye afata umwanya gatukana n'abafana batarabiwe nkuko ni kubera iki? Sadbi ntiyahereje ngaho, yaravuze yuko kwisiga mukorogo byinshi byamufasha umwanya muremure kugira ngo abishigikire, kuko baramutuka cyane kuko yari yirabura, baramutuka cyane kuko yarasa, bakamuvuga ko amajambo menshi atandukana. Aravuga ati pourquoi pas nanjye ntokora ivyo bashaka kugira ngo ndabanezereze. Ahitamo afata umwanya wo kwitamo kwitukuza, uko benshi barundi bakivuga, bavuga ati ni kwitukuza, kwihindura, akahindura ibara ry'umubiri wiwe. Ariko no musi nabikabe biko biramugaruka ko abakavuga yuko umenga ariko ari iyo nona. Yarabivuze, aravuga ati jewe simbeshejeho n'umuntu numwe, nta muntu numwe ambeshejeho, nta muntu numwe amfasha mu kugira ngo mbeho. Amafaranga nayo wanje nimba nisiga mukorogo niko mfise amafaranga, abatawisiga nta amafaranga bafise. Yaravuze nini jambo rikomeye, aravuga ati twese twambaye imibiri kandi twese ukudusa siko dusa, ariko nuwagira amahero uzomenya nawe ukusa, kuko nawe uzocuronka ibara ryawe original. Kuno mwanya rero ikibazo cyambere dufise niki, eske abandi baririmbye bagenzi biwe bavyakiriye gute? Tufashe aba legend bari imbere yiwe n'abandi bari nyuma yiwe, bavyakiriye gute kumva yuko yafashe umwanya akaja kuri Facebook akatukana, akanababwira yuko atanumwe amurenze, mu gihe tuzi ko hari abantu bakoze byinshi bisumba vyamaze gukora. Hari abajabutse imbibe bakajya higa no hino, ariko akavuga yuko ivyo bakoze vyose ari vya hahise uno munsi, ari uno munsi nabo baze babeka ivyo bakoze uno munsi nkuko nawe karakora ivyo no munsi. So guys, gumana na Ndaha TV, jewe ndabemereye yuko neza na neza inkuru soon nzomubuzana Sadbi live kuri Ndaha TV, tuganire adusigure neza ivyo ari karavuga muri no video, ivyo yashikirije kuri live yiwe, abimenyesha abarundi bamutahure neza, kuko turabona yuko asa n'uwikubise mu gikiriza akabwira abantu yuko atawunda musumba. So guys, gumana nanje ya Elma Love kuri micro za Ndaha TV, aho yari baraguha update zishushe atahandi hanu namwe wozikura atari ngaha kuri Ndaha TV kwa Elma Love mwarimu. So kora like, share, nkuko wari wakoze subscribe, wongera ugire comment, ushikirize icyumviro cyawe kuri ibi bintu Sadbi yavuze, ku bandi baririmbye bagenzi biwe, kugira ngo ejo ninahura nawe nzomenye ati umufana wanje, umufana wa Ndaha TV, umufana w'umuziki ndundi yantumye kwaza iki kibazo Sadbi. So guys, ikindi kintu naco nagomba twiyumvire twese, eske Sadbi ari kategura iki muri aka gacerere yakoze indirimbo ikaba hit ariko akaba amazi umwe muri atari karavugwa, atari karakora ikintu na kimwe, ari mu biki, ubwo ntagomba asubira inyuma. Ivyo nibazo byinshi abafani biyumvira, ariko reka ndabizeze ko soon nzobaha inyishu yabyo. Murakoze cyane, gumana na Ndaha TV, gumana na Elma Love mwarimu.